numvise inyigisho numva zinkoze ku mutima, niho navuga nti none ibi bintu ko nanje nari naje ndavyiyumvira none vyagenze gute? Uwigishije yatubwiye ati hari umukenyezi ikintu cankoze ko cane ningene urya mukenyezi yavyifashemwo. Uwasiguye yavuze neza yarakoze ibintu vy'agaciro, ibintu mukenyezi yakunda kurushiriza aba ari vyo akoresha kugira ngo yitunganye atunganirize Yesu. Aramwoza, aramuhanaguza imishatsi, mwavuze aramusomagura ku birenge, aramusiga amavuta, ata amavuta adasanzwe. Ikintu gikomeye numvisemwo nuko Yesu yavuze ati uyu mukenyezi aranditse amateka atazibagiranwa. Bisigura yuko urya mukenyezi nimba yari afise n'ivyaha yarerekanye ko yifuza guhinduka, kandi Yesu nawe arabona koko ingene uwo mukenyezi avyifashemwo, arabishima. Mbega tweho hoba hari igihe nk'ico urya mukenyezi yabayemwo nawe woshobora kuba warabayemwo? Canke ukibaza ko biramutse bishitse nawe wokwifashisha karya karorero kavuga, akarorero kabona, s'amajambo. Nta majambo twumvise urya mukenyezi yavuze, yakoze ibikorwa. Twebwe aho turi, mu makosa tugenderamwo, mu bigabitanyo tugenderamwo, mu ngeso mbi tugenderamwo n'ibindi, niyo dusabye ikigongwe tubivuga mu majambo, Mana ngirira ikigongwe nakosheje. Ariko urya mukenyezi yararondeye uburyo bwiwe, ubwenge bwiwe, ararondera ingene ashobora gushimisha Yesu. Ntawe abimubwiye, ntawe amwigishije, ariko we umukenyezi twebwe hariho ibintu bimwe kumbure bitugora, ariko nsubira inyuma gato mumbabarire. Sogokuru niwe yatubwiye ati kibi si ugupfa, sivyo? None ati kibi si ugupfa, kibi ni ugupfa nabi, ugapfira nabi umuryango, ugapfira nabi igihugu,
ati weho uri gukora iki kugira ngo uze wasigarane amateka meza, usigire abazoba bari ku isi amateka meza, amaherezo meza. Uko yabisiguye sogokuru n'iyi siguro batubwiye muri izi nyigisho baduhaye ni bimwe. Mavuga ati mbega weho amateka yawe azandikwa gute, uzoyandika gute? Uri kuritegura kwandika amateka yawe? Uri kuritegura kuzogira amaherezo meza? Baratubwira ati kugira ngo ugire amateka meza biva kuri relation ugirana n'Imana. Amateka yawe bavuze bati umuntu yitwa Luka ati yarakurikiranye ubuzima bwa Yesu, igihe cyose agenda yandika araba amateka, ati kandi basanga byari byo. None weho aho uri kuraca mu buzima bwawe urumva ko hari ikintu uri kwandika canke abandi bohera ko bandika amateka yawe? Nukuri numvise ntugende icyo kintu nakivuze, kuko ni ikintu gikora ku mutima. Wewe uri kurandika amateka yawe? Hari abantu baririmbye bagitangura, baririmba inzira y'umusaraba, ingene Yesu yababaye gushikaho abambwa ku musaraba, gushika naho wera, baramuzibura amacumu barahwera. Ariko imbere y'uko apfa yaradusabiye ikigongwe. Mbega wewe ko yadusabiye ikigongwe, wewe uno munsi uri hano kugira ngo wandike amateka aho Burundi tugeze naho turiko turaja, ni igiki cyo gufasha kugira ngo nawe wandike amateka vyoroshe? Nawe wandike amateka vyoroshe. Ikintu cya mbere numvise mu nyigisho nuko nka kurya Yesu yatugiriye ikigongwe, ati data bababare ntibazi icyo bakora. None weho wohereye aho nawe ukandika amateka usaba ikigongwe, wandika amateka usaba ikigongwe, wandika amateka utanga imbabazi. Aho n'inzira novuga yuko ari ya bugufi yoroshe, ariko hari abasigaye bavuga bati gusaba ikigongwe biragoye no gutanga imbabazi biragoye. Nivyo, niyo mpamvu wowe uriko ugerageza gusaba ikigongwe, ugerageza no gutanga ikigongwe, ni inzira igoye, niyo nzira y'amateka. Bikore, gerageza nawe wandika amateka. Abarundi novuga yuko ari nk'ikizamini dufise. Abarundi bose turafise ikizamini cy'uko
wewe amateka umwe wese kumva ko yokwandika amateka tubifate nk'indahiro, tubigire nk'amasezerano ko twandika amateka mu gusaba ikigongwe nyakigongwe, apana kimwe cyo ku munwa. Twandika amateka mu gusaba ikigongwe, twandika amateka yacu abarundi mu gutanga imbabazi. Tuvyige, tubigerageze, tubigerageze. Urya mukenyezi yasavye, yogesheje Yesu amarira aragoye kuronka, ushobora kogesha umuntu, ariko byumvikane ko ku mutima yari afise ikintu kimurya ku mutima. N'imishatsi arogesha, ibintu byose yibaza ko afise aha agaciro. Amarira afise agaciro kuko ntapfa kuza bene uko. Amarira afise agaciro, ntapfa kuza bene uko. Nimba ushobora kuraba hejuru amarira kaza, wari umufunga kiwani cyangwa agwaye indwara y'amaso. Mugabo kurira nyakurira biva kure. Umutima warengewe, amarira agasohoka. Uriya mukenyezi yafise ibintu bimuremereye, kandi nawe urya mukenyezi arabyereka Yesu. Icyo dushimye nuko urya mukenyezi, nkuko nabivuze, yabishize mu ngiro, biboneka ku buryo buboneka. None weho wokora iki kugira ngo Yesu nawe akubwira ati wewe urinjiye mu mateka? Wokora iki? Icyo nari ntoye nababwiye nti musabe ikigongwe nyakigongwe, mutange imbabazi nyambabazi, muzoba mwinjiye mu mateka ya kino gihugu. Isi yose izovuga yuko abarundi bagiye mu mateka y'isi. Isi yose izokoma amashi, isi yose izokenguruka, n'Imana izokenguruka. Imana ibahezagiye. Murakoze cyane.